ubona neza yuko hariho ibintu bibiri leta ishaka gushikako. Icambere ishaka kunyaga abantu, kubera ko umwanya watanze kugira amafaranga asubizwe, amahera ya kera asubizwe mu mabanki, asubizwe muri banki y'igihugu ni muto. Hanyuma hatanzwe n'urugero rutagomba kurengwa mu gusubiza ayo mafaranga. Ni ukuvuga uyacishije ku bubiko bwa banki ku munsi usubiza miliyoni 10. Mu minsi 10 nturenze miliyoni 100. Ufise arenga miliyoni 100 cyakubera imfagusa, ari hejuru izo miliyoni 100 cyakubera imfagusa. Uyacishije mu minwe utashije ku bubiko bwa banki ku munsi utanga usubiza ibihumbi 100. Hanyuma mu minsi 10 usubiza umuliyoni. Ufise yarenga umuliyoni, ayari hejuru y'umuliyoni acakubera imfagusa. Harimo rero intumbero yo kunyaga abarundi. Mw'iyi ngingo ya varisi ndayishimiye. Yaba atari uko byari bimeze, yaba atashaka kunyaga abarundi, yashaka gukenesha abarundi, yaba atashaka gusonzesha abarundi, ivyo navyo bikaba ari insiguro yavyo, bikaba ari gusubiza ubutunzi bw'igihugu inyuma, ukenesha igihugu. Yari gufata agatanga umwanya ukwiye kugira ngo amafaranga yose ari mu gihugu, abantu bose bafise amahera mazu yabo bayasubize mu mabanki, amahera asubizwe muri BRB. Kandi ntibagomba no kuyacisha ku makonti ya banki, kuko ndabisubiyemo nta tegeko na rimwe mu gihugu cacu ritegeka umunyagihugu kubika amafaranga mu bubiko bwa banki. Ubikora bishatse, utabikoze nta kosa ubukoze. Amafaranga yawe yose ushobora kuyabika mu nzu, naho yobo miliyari 10, n'uburenganzira bwawe, nta kosa ubukoze, nta tegeko uburenze. Mu gihe leta ihinduye amafaranga, igomba kuguha umwanya ukwiye n'uburyo bukwiye bwo kugusubiriza amahera yawe. Baguha amahera mashasha, ayo ya kera bayasubirane, ko amahera nayo waronde n'amahera yawe ugaba bayagutwaye. Haba hari ko kuvugira mu butunzi bwawe, bavyita titre de droit de propriété. No kuvuga ko baba bafashe ingingo iciye ku biri n'ibwirizwa shingiro. Aha rero niho nagomba gushika, niho hajyana cyane. Iyi ngingo iciye ku biri n'amategeko y'igihugu, cyane cyane ibwirizwa shingiro rikingira cyane ubutunzi bw'umunyagihugu wese. Umukuru w'igihugu nta burenganzira afise bwo kugira ibipapuro nk'uko yavyivugiye wenyene. Ubu amafaranga y'abarundi, amafaranga warondeye ukayarondera ukayacokera, atateko na rimwe ryagutegeka kuyabika muri banki. Umukuru w'igihugu nta burenganzira afise bwo kuyahindura ibipapuro. Abafashe ingingo abigize, abafashe ingingo iciye kubiri n'ibwirizwa shingiro, ingingo irengeye ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Iyi ngingo igiye muri sentare yigenga, yoca igirwa imfagusa igishika, kubera ko nta gaciro na kamwe sentare yosanga ifise mu gihe hari ingingo bigaragara kuje kunyaga abantu. Kira noneho ntitubeshwe, ntituzirikwe ku catsi. Kubikwa kw'amafaranga mu mazu y'abanyagihugu sivyo bituma ubutunzi bw'igihugu bumera nabi. Kuva na kera abarundi bandi babika amahera mu mazu yabo, kandi kw'isi yose nuko bimeze, abantu barabika amahera mu mazu yabo babishatse. Nta mutegetsi n'umwe yari bwigere yubahuka gutegeka abarundi kubika amahera mu mabanki, kandi atategeko ribitegekanya rihari. Nta butunzi bw'igihugu bari bwigere bumererwa nabi ngo nuko amahera atabitswe mu mabanki. N'igihe amabanki yari ahari, abarundi barabaho. Igihe amabanki yari bwagwirirane mu gihugu, n'ubu ntaragwirirana mu gihugu, abarundi bari batunze amafaranga barayabika mu mazu yabo. Nta butunzi bw'igihugu bononekaye. Mugabo kubera ko umukuru w'igihugu afise intumbero runaka, acabesha abarundi ngo agomba garukira ubutunzi bw'igihugu mu guhindura amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Ariko suko bimeze, abarundi ntibabimenye. Varisi ndayishimiye afitanye ingorane n'umugwi ushigikiye Guillaume Bunyoni. Benshi muri bo barafise amahera kandi menshi, kandi benshi muri bo barafise n'amahera batunze mu nzu, arabizi.